Shalom nshuti bakunda dusangiye projet ya kwa mining, muraho umeze neza aho muherereye hose, turi kumwe na Radio Hardweka, dushaka turabire hamwe uburyo ushobora gukoresha amajambo 12 hama ukimporta wallet yawe muri telefone, ushobora kuba wari wayifisemo metamask, ushobora kuba wayibwe telefone, nuko bikagufasha yuko udashobora gutakaza ubutunzi bwawe. Ayo majambo 12 rero impamvu tuyabwira kuyabika nuko ashaka kudufasha kugira ngo ubutunzi bwacu tugume tubufise ku mutekano. Urabona ahantu nashize agafresh upyonda aho kuri premier pas, maze kuhafyonda bagaca bakuzanira ahantu uza kwimporta, kuhakoresha ururimi rw'icongereza handitse ijambo import using secret recovery phrase, ariko mu gifaransa ni importer avec la phrase secrète de récupération. Uhita uhafyonda, umaze kuhafyonda baca bakuzanira ayandi majambo yerekana ama condition d'utilisation, hama munsi ugaca uduza buke nuca ushika ngaho hari ijambo ngo j'accepte, mu congereza ni I agree. Niho uca ufyonda, maze kuhafyonda bica bitera bija mbere. Bimaze kuja mbere rero baca baguhereza ahantu uza gukompleta amajambo hejuru, baraguhereza ahantu ushira amajambo 12, phrase secrète de récupération ukoresha igifaransa, ugakoresha icongereza, muca mwumva ico muza gukoreshaho ni recovery phrase. Hama aha hantu murabibona uko hapanze, uraheza ukahafyonda handitse amajambo 12, munsi naho baguhereza ahantu uza gushiraho password, mot de passe mu gifaransa. Mot de passe urashobora gukoresha iyo wari wakoresheje canke ugakoresha iyindi, ariko akamaro kayo ni kugurura konti yawe kuri telefone, ariko siyicunga sekirite ya wallet yawe. Sekirite ya wallet yawe ihagaze ko arya majambo 12, kubera yuko mu gihe arya majambo uyatakaje uba ubitakaje, ariko mot de passe uyitakaje uca ufuta iyo metamask ukongera ukayidownloadinga kuri play store, uhejeje kuyiduza ugaca ushikira ya majambo 12 ukongera ukayakoresha kandi nkuko turiko turabibereka. Munsi iyo mot de passe rero ubwa mbere urayicrea hejuru, urashobora gukoresha iyo wari wakoresheje, urashobora gukoresha iyindi nshasha. Munsi ugaca uyikonfirma, urayikonfirma munsi, umaze kuyikonfirma uca utera uduza, umaze kuduza uca ushikira aho bakwereka ijambo tuza kurabira hamwe. Ayo majambo 12 rero nagerageje kuyarondera, amajambo 12 sinayaberetse yose, naberetsemwo make. Hama amajambo ukuntu utegerezwa kuyandika kugira ngo uyashiremwo, uyandika muri WhatsApp canke ukayandika ahandi hantu ukazana ari copy. Iyo uyanditse rero ntago ari phrase, ntago ari phrase rimwe ryo mu gifaransa ritangwa n'urudome rukuru ngo riherezwe n'akaburungu, oya, ahubwo aya majambo aba ari amajambo yose yanditse mu ndome nto, kandi ugenda utandukanya nkuko ubona aka espacement nabikoze, ugenda utandukanya ijambo n'irindi, utandukanya rimwe gusa. Nuko rero iyo space utegerezwa kuyitapinga. Ivyo ubihejeje, murabona rero ngaha uhejeje amajambo uca ugenda ukayakopya. Ntuzoze kuyandikira muri metamask, ahubwo muyandikira ahantu ukayakopya. Uyandikiyeyo ushizemwo ikosa, ushizeko accent, ushizeko urudome rutariko akaburungu, biba bipfuye uba ushizemwo ikosa. Uyandikira rero ahantu ukayatora ari copy, nta kindi kintu urengejeko, ugaheza ugaca uyatwara muri metamask. Muri metamask uhita uyinjiza hamwe hejuru batwereka tuyashira, ugaca ucrea ya mot de passe, barakubwira ya mot de passe ko iri faible, ari nto canke ari nziza, iri strong, iri good like that, barakwandika. Hama munsi bagaca baguhereza akantu ka verification nk'aka kazingi nashizeko, bakakwereka yuko mot de passe bihuye. Iyo bidahuye baragusubizamwo kugeza ubonye ako kantu kaza kuvalida. Nuko murabona akandi kantu ngo deverieux grâce à la reconnaissance biométrique, ni unlock with biometrics. Sinzi rero iki kintu ukuntu mugisobanukirwa, ni kimwe ukoresha fingerprint. Iyi fingerprint canke se empreinte digitale
ni imwe mu zituma abantu bibwa, urashobora kuba nk'abantu banywa inzoga barashobora kunyweza inzoga, barashobora kuguha droge ukaboregwa, bagaca bagenda rwa rutoke rwawe bagakubitamwo, bagakuramwo urufunguruzo, bagaca bitransfera wallet. Ni bimwe nababwiye ku babikurikiranye vyabaye ku mugabo w'umu-Taiwan, bamwiba umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi vy'amadolari, yaborewe yabikuyemwo inconsciemment. Abatemberera muca muvyumva. Hama rero ivyo rero si vyiza, hama iyi empreinte digitale ntidukwiye kuyishiramwo mu gihe mainnet yatanguye, ariko mwese ni choix personnel, uzi ko telefone iri sécurisée atazigera aza, mwese azomenya ingene abigenza. Hama ico vyose uhejeje kuyashiramwo amajambo na mot de passe uhejeje kuyicreya ukongera ukayiconfirma, uca uza kwemeza aha munsi ngo importer, ku bakoresha icongereza ni import. Ivyo biheze uca urindira, hari akantu kazunguruka ikishakisha wallet yawe, yaheza igaca iza kuvivura. Murabizi yuko rero imaze kuvalida duca twinjira muri Ethereum main network, dushikira muri Ethereum, rezo ya Ethereum, ariho turiko dukora muri rezo ya Core Chain Testnet. Ako kantu mugafate nkama, hari abantu baciye baza barafata iyo Ethereum bakaba baza guconnecta na Satoshi, ariko atarivyo. Niyo nuze rero iyo processus bica bisaba ko dusigara twuzuriza ya data, zirya data novuga ngo zirya coordonnées za Core Chain Testnet. Mu gihe ari mainnet tuzoja dushiramwo coordonnées za mainnet. Aha rero ku bakoresha igifaransa uca ugira non merci, ukoresha icongereza ni no thanks, hama ugaheza ukaza gushiramwo network ya Core Chain Testnet. Reka rero tuze kuyiraba tuyishiremwo nkuko musanzwe mubimenyereye. Shalom once again. Muraza kwihangana rero tugiye gukoresha ururimi rw'icongereza. Nagerageje gutegura iyi video hakiri kare biranka, kuva saa sita vyanse bivanye n'iki, ivyo nariko ndabahereza nakoresheje screenshot, nasanze harimwo ikintu ca noir kuko ntivyemera ko bifata video, naciye nza gutegura ibindi kugira ngo ntibishobore kuba vyobura. Aha rero tugeze kw'iyo nari nateguye aho banyemereye yuko bisubira guhura, muraza kwihangana muyikurikirane dukoresheje ivyo nari nateguye kare kugira ngo abe arivyo bica biza kubandanya. Birasiguritse navyo nyene, bica bihurira hamwe, muca muteranya kugira ngo dutahure kumwe. Mwihangane, biri mu congereza rero kugira ngo ntibihave mwiyumvira ngo vyacanganye. Sawa, reka dushiremwo rero turabe hamwe aho twari tugeze kugira ngo bibandanye biryoha cane. Sawa, tubikurikirane twese. Network ya Ethereum sinzi ko twese tuyibona. Ariko turi muri testnet ya Core Chain. Aha rero bisaba yuko uhitwararika kuko abantu bagiye babiconnecta nabi bagaca bagwa mu makosa, ariho biba basabwa gushiramwo ibintu bitunganye bimeze neza cane. Nuko nta handi uza gufyonda, uca ugenda ufyonda hano hejuru ku dukwego dutatu, umaze kuhafyonda barakuzanira izindi option, ugaca uduza ukarabira ijambo munsi ryanditse ngo settings. Iri jambo rya settings ufyondako, umaze kurifyondako uraheza ukaza kurondera ijambo ryanditse ngo network, hama iryo jambo network ukarifyondako, ugaca ufyonda ijambo rikurikira rivuga ngo add network. Abakoresha igifaransa ni ajouter à réseau. Hari abo rero ugeze ngaha uhita ugenderako, aha uhita ugenderako kuri add network, abandi nabo hari ijambo ngo custom network. Nuko twebwe duca dufyonda kw'iri jambo rya custom networks, hama tukagenda kuraba aho baca duheza tuza kwinjiza ya network. Ibi bintu rero ducompleta musanzwe mubimenyereye, turabitanga, ariko jewe ndabizi mu mutwe, reka ducomplete duheze turabe inyishu biza kuduhereza. Ducomplete network name, murabizi ko ari Core Chain Testnet,
hama RPs musanzwe mubimenyereye, turabitanga kenshi kugira ngo miners ntibacanganikirwe, si bose baba babizi ku mutwe. Chain ID murayimenyereye, hama symbole ni test core, hama scan naho musanzwe muyimenyereye nyene ntiyahindutse kuko turacari muri testnet. Uhejeje kuzuza ibi bintu murabona ngaha munsi haca haza ijambo add. Ijambo add mu gifaransa ni ajouter, uraheza ugaca urifyondako. Uca urifyondako rya jambo ajouter, bagaca bakwereka yuko imaze kuba successful, uca ugira go lick. Nuko ya majambo yawe 12 aca akora umuti, hama za testnet canke se amacoin wari usanzwe ufisemwo agaca agaruka. Ariko nashaka ndabibutse, aha nari mfiseho amacoin atandukanye, nakoze swap. Amacoin asaba afise amakontra atandukanye. Mu gihe wakoze swap rero nk'iya USD swap, ukagira nk'iya Sync, ukagira nk'iya Shadow swap, uca ugenda ukazana za link bakoresha muri kontra, ugasa n'ugiye guswapinga, hama agaca akubwira ngo uyiconnecte muri MetaMask, tuvuge muri Core Chain Testnet uyiconnecte, hama umaze kuyikonfirma y'amatoken yawe yose aca agaruka akiyandika ngaha. Ntahandi tuza kubikorera, musanzwe mubizi ko duca hejuru muri twa tukwego dutatu, hama tumaze kuhaca tugaca twinjira muri browser, MetaMask browser naha, turaheza tugafyonda, tumaze kuhafyonda duca tugenda kuraba, tukazana za linki dusanzwe dukoresha muri swap, tugahita tuzinjiza aho zikenewe, hama bigaca biba connect. Ico rero naco ubikora nka kumwe dusanzwe duconnecta dukoresheje za swapping, tukinjizamwo iyo kontra, tugakoresha ya malinki ya swap n'irya faucet kugira ushiremwo USD token kugira ngo zigaruke izindi waswapingiyemwo. Icari kituraje ishinga rero cari kumenya ingene umuntu akoresha arya majambo 12 agakonekta wallet yiwe. Ico umuntu rero yakoreze swap nawe aca akoresha ya link nyene nkuko duhejeje kubivuga, hama mwari kumwe na Ridel Hardworker. Reka ndabashimire ko mwadukurikiranye, mukomeze kugira ibikorwa vyiza, murabikora nanje munyibuka, hama Imana ibahe umugisha, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu, duteze imbere igihugu cacu, nuko nica twese. Sawa rero, mukomeze kugira umunsi mwiza, tuzosubira mu bikurikira. Bye bye, ciao ciao. Abatakurikirana urubuga rwa Hardworker, muragenda murabe munsi duhora dutanga link, mukurikirane kuri Twitter, hari yandi makuru meza aryoshe muba mukwiye kumenya kugira ngo twese twiteze imbere, kugira ngo twungurane ubumenyi. Ciao ciao, bye bye.